Numunezero gusura kuba namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze muri kino kiganiro c'intahe ikiganiro tuvuga ivy'umwami Yesu yakoze tuvuga ubuntu bwe bwinshi twagiriwe uwo yatwiguza amaraso menshi y'igiciro uwo nawe turamukunda kuko ari we yabanje kudukunda uwo niwe dushingira intahe uwo niwe tuvuga mu vyo dukora vyose no mu vyo tugenderamwo kuko twibuka aho yadukuye bikadutera umunezero urukundo tumukunda ntiruva ku vyaduha urukundo tumukunda ntiruva ku ma situation menshi duhura nayo urukundo tumukunda ruva ku gikorwa yakoze ku musaraba ivyo navyo nivyo twibutsanya muri kino kiganiro twibutsanya ubuzima turiko turabamwo aho Yesu yadukuye uno munsi tugeze hehe uno munsi turamushingira intahe kuko twumva dufise urukundo ntangere tumufitiye uno munsi twaronse undi mutumira adasanzwe nawe yaje kuvuga ivyo Yesu yakoze yaje kuvuga ubuntu bwinshi yagiriwe yaje kuvuga ivyo umwami Yesu ariko aramushoboza gukora muri nose kugira ngo abatera intege mu vyo yaciyemwo mu vyo ariko arakora uno munsi urashobora kwisanga hariho ibiriko biragushikira ukumva iyo ntahe yiwe nawe ikagufasha nawe si uwundi turamwakira muri studio za televiziyo Heritage ni Athanase Ngendakuriyo ivyo akora ayibibwirira anabaramutse. Ego turabashimiye cyane kutwakira muri kino kiganiro c'intahe nkuko mwabivuze amazina yanje ni Athanase Ngendakuriyo nkaba mu buzima bwa misi yose nanonosoye ivy'inyifato n'amagara yo mu mutwe ariko na cyane kandi nkongera nkaba n'umupastori. N'umupastori kandi Athanase Ngendakuriyo arafise ubuto arafise ingene yakuze arafise ivyo yahuye navyo mbega Athanase Ngendakuriyo yavuze akijijwe atubwire gato Athanase Ngendakuriyo ninde? Murakoze cyane. Athanase Ngendakuriyo n'umwana avuka mu muryango w'abana 8 hama akaba yabuze umuvyeyi umwe ariwe papa akiri mutoya cyane ndetse biri no mu vyo no kwita kimwe mu bikomere nahuye naco kuko ndi mu bana batagiriwe amahirwe yo kumushingura hama rero dukura turezwe n'umuvyeyi umwe ariwe mama n'ubu agihari ageze mu zabukuru muca mubona rero vya bintu byose bishobora gushikira wa mwana yararezwe n'abavyeyi babiri akisanga arezwe n'umuvyeyi umwe intambamyi n'intambara uwo muvyeyi yacagira n'uburemere butagira uko bungana aho uca usanga ufise abana bangana gutyo kandi bagikenewe kurera no gufashwa. Athanase Ngendakuriyo rero yakuze ari umwana akubagana cyane ndibuka ko mu mashuri mato y'ibanze nari umwana nkubagana gose nakunda kugerageza utuntu twose dushoboka mu nkino abanzi n'abandi mu bantu bafise amataye mato ico no kwita bagufiya ariko nagomba kubabwira yuko nakinye inkino zose narakinye umupira w'amaguru narakinye umupira w'amaboko witwa volleyball narakinye umupira w'amaboko witwa basketball narakinye basket jewe ndiko ndakadunda kugira ngo ushobore kunjya ku mupira biroroshe ndafise umugenzi ashobora kuba akunda no guca ngaha kuri Heritage afise taye niniya umudoktor niwe duhora dukunda gucokozanya tugiye gukina agapira amubwira nti wewe rero ingene Imana yabigabuye ushobora ivyo hejuru nkara ivyo hasi byose bigiye kimaze rero nakuze nkunda iyo mikino narakina amatennis ya table n'utuntu dutandukanye nakuze ndi umwana ashaka kugerageza utuntu twose naho navuga ko nari umwana akubagana cyane mugabo rero igitangaje nagiye kukibona nkuze nuko kuva abashobora kuba banze n'abazobona kino kiganiro hari utuzina nakuye mu mashuri mato hari abanyita tonto abandi banyita oncle n'izina n'umusi bakimpamagara benshi banyita derege yego derege rero nakazina twakora mu mashuri jewe narangije amashuri mato ndi muri babandi barongora amaklase ba délégué de classe niga secondaire ndumuderege niga université ndumuderege bisugura ko navyisangamwo muri ico kintu cyo kurongora abandi no kuba imbere y'abandi rero nuyo Athanase urumva yaciye niga amashuri mato nk'abandi bose niga amashuri yisumbuye nk'abandi bose hama ndiga kaminuza n'ayandi mahirwe y'amaformation nagiye ndagirirwa hanze y'igihugu mu Bufaransa mu Bubiligi na za Qatar ariko vyose bibumbiye mu gufasha kirimwa muntu. Ego rukuvuga ko rero sinakuze nkijijwe nakuze mu muryango
w'abavyeyi b'abakatolika. Hama rero bari abavyeyi basenga kwa kundi nyene twese tubizi. Ariko muri jewe habamo ikintu cyatanguye kungaragaramwo ndi muto, ico kintu cyo kuba ndi imbere y'abandi. Ndibuka ko hari amashuri amwe bashobora gutora umuderega atariho ndi, bwangasanga abantoye ntitoje bakanshira imbere y'abandi. Ico kintu kirakura muri jewe, niho numva muri jewe ko harimwo ico no kwita nk'ingabire y'uburongozi iri muri jewe, ingabire yo kuzogira ico ufashije kiremwa muntu. Ndiko ndakura novuga nko mu mashure mu 8 umwaka wa secondaire, mashuri yisumbuye, niho muri jewe hatanguye kuza ikintu cyo kumva cyo kwicara n'abantu bakuze kugira ndabumviriza. Ica kabiri hatangura kuza ikintu cyo kumva ko umuntu ariko aravuga ikibazo no kwicara nkahagarika byose nkamwumviriza. Ikintu niho ndabibona nkuze, nari umuntu nkunda kumviriza cyane, nkunda gutega amatwi no kumviriza. Ariko ni muri ico gihe mu mwaka w'8 nibuka ko ari ubwo bwa mbere nari ngize indoto ntashobora gusigura muri uyo mwanya no kuvuga, nibona n'imbere y'abantu benshi, mbona afise urutabo runini yandiko ndavuga. Mugabo nkabona mpejeje ba bantu benshi, hari bake bavuyemwo ndiko ndaganiriza ku ruhande. Ivyo nagiye kwibona maze nkuze ko muri jewe Imana ariko irampamagarira muri ibi byo gufasha umuryango. Cyane cyane umuhamagaro wanje nagiye kumenya nkuze, Imana impamagarira gufasha umuryango, gufasha kubaka umuryango unezerewe kandi ufite ubushobozi, nkuko hari amashirahamwe menshi dukora nasanzwe abikora, izitwa za SOS Burundi. Rero ico kintu kimaze gukura muri jewe cyo kuba hafi umuryango no gufasha umuryango, vyanteye kumva binganisha mu kwiga amashuri. Mugabo kumwe ko wa mwana wese burya mu myaka ya secondaire nta mwana baramenya ibyo ashaka cyane, ariko burya ingabire n'ikimana guhamagarira kimera nk'inyota iri muri wewe, wumva ushaka ikintu mugabo udashobora gusigura impamvu yacu. Nkumva ko muri ico gihe jewe ndibuka ko mu myaka y'iwacu muri ico gihe cya secondaire umuntu hagiye cycle inférieur, hariho section yari harawe, yari section y'ubucamanzi vya juridique. Ndabwira umu oncle canke marume, ndamubwira ni mwansaba ishure muze munsabire aho. Mugabo nkabona yuko mu muryango harimwo ko no kwiga ivyigwa by'ubutunzi. Rero niko kugenda ishuri ndarironka mu mashuri y'abapatiri, ndagenda bizwi ko ngiye kwiga amashuri y'ubutunzi. Hama nshitse kuri hahandi bamanika ivyigwa, sanga aba banyeshuri biga avant après-midi abo mu butunzi. Nanje nakunda gukina kubi, nkabona mego sinzabona umwanya wakagapira. Nca ndahindura ngenda ndaganira umupatiri yarajejwe ivyigwa aho hantu, aranyemerera kumpindura, nca mu bijanye no kwiga indimi n'itaretwe moderne langue. Ndiga nivyo baratsitaye nk'abavyeyi kuko sico bari bandukiye gukora. Muri kaminuza hari hagezweho, twatanguye kaminuza hagezweho ibintu byo kumenyesha amakuru. Ndagenda mu gisata ca communication, ndakigenda mu myaka 3. Aha no mu journaliste turiko turavuga. Cyane yahatswe. Aya mugana n'ubusava. Ni langue sociale. Donc numva umengo nzohava mpagara imbere y'abantu, nkoresha ama emission, nkoresha ibiganiro, ndagira iyo myaka 3 ariko sinashobora guheza. Nurumva umengo uko iminsi igenda ivyo mpagaze munsi y'ivyo wanje. Narumva umengo ni kirato kitankwiye kiriko kirangya. Hama rero mu nyuma y'imyaka 3 ndahindura, niko natanguye kumva ikintu kinsunika cyane kuja muri psychologie. Rero niho nagarutse ndiga ibyo bita psychologie clinique et sociale. Hama rero mu nyuma ndaronka amahirwe y'ukongera ko ayandi maformation hanze y'igihugu. Mugabo cyane cyane yaza afatira cyane mu byo gufasha kiremwa muntu. Umuhamagaro wanje wagiye kumera
nk'ufata igicapo icyo gihe nari hanze y'igihugu ngira indoto mbona umuntu anzaniye agatambara k'impuzu zitabutse hama akazanye mbona mpaye urushinge rujya ku kirundi ampa n'urunyuzi arambwira ngo mbega none aka gatambara ugashona. Ndi muri izo ndoto nagombye kumwereka ko gatambara katovamo gatambara kazima ko kagaragaza ko ari impuzu yashaje. Nshafata kagatambara mera nk'umwumviye ndagasona mpeje ugasona uko nagasona niko katera kuba keza. Ndasona mpejeje wa muntu aragaruka arambaza arambwira ngo mbega ako gatambara wagakunze? Ndamubwira nti ego kandi cyane. Acambira ngo akunze kubera iki? Ndamubwira nti kavuye mu gatambara kaheze nikangaragariye ishusho y'agatambara gashasha. Wa muntu acarambwira ngo genda abantu banje barakomeretse. Naho natanguye kuronka igicapo cagutse cyo kumenya umuhamagaro wanje. Rero mwumva ivyo nize mugaca mwumva n'ibikorwa vy'Imana nkora bica bihura jewe umuhamagaro wanje wagiye gusobanuka ko nahamagariwe gufasha imitima yakomeretse. Rero imitima yakomeretse ntushobora kuyisanga mu ibarabara, ntushobora kuyisanga hose. Ni ukuvuga ko ku banzi barakunda kumbona mu nganda zitandukanye zo kwigisha ingo, barakunda kumbona mu mashengero cyane, mu gukiza ibikomere, muri haruhande ya kwa kuvuga ubutumwa bwiza abantu, umuntu akongera ko ubutumwa bwiza iyo bushikiye umushaha umeze neza ko biheza bigafasha. Ni ukuvuga ko rero mu bikorwa nagiye ndakora ahatandukanye nagiye nisanga mu banyamihamagaro bakeneye iyo ngabire yo kuja gufasha. Twagiye dukorana n'abatandukanye no mu mashengero. Rero uno musi umuntu yitwa Atanaze Ngendakuriyo yahamagariwe gusana imitima yasambutse. Amen. Urakoze cyane. Imbere ko Atanaze yahamagariwe gusana imitima yakomeretse, mwumvise ingene byagenze aho yagiye araca, ariko kandi twashaka kumva mbega Atanaze yahuye na Yesu ryari, ni ryari yatanguye kumva umuhamagaro mugabo imbere na mbere yabanje guhura na Yesu baragira rero ubucuti. Murakoze cyane. Nibaza ko Atanaze ari mu bantu bagoye Yesu kugira ngo amuzane amushikane ku rugero agakiza. Murazi ko gukizwa n'ubuzima bwa misi yose, na muntu avuga ngo narakijwe narahejeje, ni intambara ya misi yose harimo kugororoka n'ibindi. Inyuma y'ibyo bintu nizo ntambara zo kugomba kuja mu bindi, ubwa mbere nari umuntu numva ko ibyo gakiza sinabikunda kubera malgré ibyo byose narikunda camwo, narumva umengo ubuzima bwanje ngomba kubushira mu bintu ndabyite ko ari bya bintu byo gukora ubuzi bwa misi yose, nkashika ku bintu bikomeye, nkazogendagenda ibihugu, nkazogira ubutunzi, izina rikazomenyekana. Kuri jewe ntarahura na Yesu ivyo nivyo nita gakiza. Navuga ngo umuntu afise amafaranga akiga amashure, nukuri nuva ko Imana yari yarangiriye ubuntu mu bikorwa nakora, nkaronka amahirwe yo kujabuka hanze y'igihugu za Burayi, nkagendagenda atandukanye mu vy'akazi, nkumva umengo nibwo buzima, nkumva umengo ndi mu ijuru. Ariko igihe kimwe jewe ubwa mbere haruhande yuko Imana hari igihe twahuye aribyo nza kuvuga, nagiye ndaba mu byo gusenga no genda bivamo. Narigeze kumva muri jewe ko noja kuba umupatiri. Kimwe mu guhitamwo ayo mashure y'abihebeye Imana, muri jewe harimwo ko ndangije ayo mashure nzoca mbandanya ivyo kwihebera Imana. Kana navuga nti nzo naramenyereye, hama kandi nari fise n'umupatiri twari tuzinanye muri abapatiri bera, yari muri Brazil, wo mu muryango w'abihebeye Imana b'aba Salesiano yitwa Patiri Vincent, yafise n'ikigo
ca Don Bosco ku Buterere ni nawe wanashaka boba baragizemo uruhara mu kugira ngo ndonke iryo shuri ry'abapatiri nje kwiga. Yari ambwira ngo ndavye mu bana nareze, ndavye mu bana ko nanje muri ama activité sportive niyo nakora naraje muri ico kigo. Yarambwira ngo ndifuza ko muri mwebwe harimwo abo nzoronka bazoba abasaseridoti. Nuko rero kugenda muri jewe harimwo iyo agenda kashe iryo banga, ariko ngiye yose natevye urumva bica biravayo. Mu nyuma noba rero naragiye mba mu mashengero umugabo ntayavamwo bitari vya bindi byo kugenda ugiye gukizwa mugabo vya bindi by'agakuku, umwanya wawe muri ishengero ni umwanya ukaja muri ishengero canke ejo ugasanga ubaye mu muryango mu gihe c'amashuri muri vacances bagutwaye gusenga. Nkumva ndabikunda mugabo nkumva umengo si ibintu bifadika, nkumva umengo ntibihuye n'ibyo nifuza. Mu nyuma rero niho ndibuka igihe kimwe twari tuvuye gukina théâtre muri Intérêt du pays, hama tuvuyeyo tuza turaborerwa, tuza twaborewe tugenda ari muri secondaire, hama tuborewe tugenda ko nanyoye inzoga presque zose kubera ndibuka ko twagiye ahantu duheje gukina uhuye n'ikiyeri waranwa, urana Amstel ukanwa, urana n'ifanta ukanwa, kuvuga ko ncanza kuryama ico gihe n'isongo nayinyoye n'urwagwa, bisigura ko mu nda yanje hari ubwoko bwose bw'inzoga. Nda yawe nta macako birigira nigira namba. Mu nyuma rero ncandara nicaye niko kuza mwijoro nabuzitiro numva indirimbo iyo mu gitabo c'indirimbo ya 89 ivuga ngo yarandondeye asanga nanijwe n'ivyaha anshira ku bitugu. Iyo ndirimbo nubundi ko ndayivuga aho uzobona mosotse ni aho Yesu yansanze muri iyo ndirimbo. Ncandara ndayiririmba ijoro ryose, mugabo se ndayizi umukorege twari tuzinanye ndamusaba igitabo c'indirimbo ndayiririmba amarira aranka gukama. Niho rero haje ijwi bitangura kumbwira ngo hakunda guhomba nzoguhombya. Rero ndi mu bantu rero mba nubwo iryo ryaje sinaciye mbandanya ndagenda ndabivamo ariko haragera ahantu twagiye mu vy'akazi ico gihe ndibuka ko igihe ryasubiye kugaruka ndi mu gihugu c'Ububirigi. Ryajwi riragaruka rirambwira ngo hakunda guhomba nzoguhombya. Ndataha rero numva ko nakondotse, nico gihe natangura rero kwinjira mu byo gusenga. Nangura kurikira Imana. Sishobora kubwira umunezero nasanzeyo, sishobora kubwira amahoro nasanzeyo, sishobora kubwira murana byicara nkiyumvira mbega iyo ntakizwa mbangeze he. Cabimvira umuntu yanywa inzoga zose atayasize, bisigura no munsi swati Imana arapfuye, swati Imana wo mwibarabara, ariko maze guhura na Yesu anyereka ubuzima nyakuri, ambwira icyo ngomba gukora, ambwira ibyo ashakamo, ambwira niyo ashaka. Nibyo ari byoroshe ntangura gufata urwo rugendo nawe na Yesu. Rero ni naho umuhamagaro wanje wagiye urafata sens, ugenda urafata urugendo. Mu nyuma rero nibi byose ndiko ndakora uno munsi byo gufasha ingo niho byagiye birafatira umurongo. Rero nta na rimwe jewe iyo nakiriye umuntu igake naho yoba yaje antunguye ahondi mfuma nsengera mu mutima. Jewe ibikorwa byose bya misi yose harwanda ibikorwa byo gukora mu buzima bw'abandi bose bakora uno munsi. Ndi umuterapeute de formation, ndafasha ingo n'imiryango, ndafasha bariko bitegura mariage, ndagira inama abifuza kugira ubuzima busagutse. Iyo ndabikora byose mfata ubumenyi nkabuvanga na Yesu, kuko nasanze ivyo wogira byose, ubumenyi wogira bwose, ibikorwa wokora byose, Jésus atabirimo, Yesu atabirimo, n'ubusa. Kubera ikimvuga ko ari ubusa. Muri uko kugendagenda kwanje nahuye n'abantu bafite amafaranga bambwira ko bashaka kwiyahura.
nahuye n'abantu bagendera mu miduga izimvye bambwira ko ari inkorofani, nahuye n'abantu bo kwifuzwa muri ino si bakambwira ngo uradusumba. Igihe cose ndababajije ico nabasumvya ngenda n'amaguru nabo bagenda n'ibizimvye bambwira ngo ufise amahoro. Nabo baza aya mahoro mwayabonye hehe ko atari ibintu materiyeri bifata. Jewe abantu banzi n'umuntu nkunda gutwenga, umuntu akunda gutera inkuru, ndashavura nk'abandi bose mugabo ndafise ingenda bitunganya ku buryo turi kumwe udashobora kumenya ibyabaye. No mu majambo avunaguye bakambwira ngo ufise amahoro. Nca nsanga rya jambo Yesu yabwira intumwa ngo mbahaye amahoro yanje, ngo jewe singaba nk'uko abisi bagabo, sanga yampaye iby'agaciro. Uno munsi rero iyo ndiko ndakora ibikorwa vyose, naho hoba gukoropa, naho hoba gukubura, shiramo Yesu. N'igihe noje kugira twadukina twa sport sinaduhevye, uno munsi kubera imyanya mitoya ndasigaranye kamwe kukoga muri piscine. Iyo ninjiye mu mazi imbere yo kwinjira mvuga ni Yesu, ndaje ndagusange twogane unganiriza. Rero nabwire ko jewe hari abantu dora twogana kugira ngo bazonkurikirana bashaka kubitara ko intaye. Dora tugenda koga nkasanga ndiko ndavuga mu ndimi ndi mu mazi nuzuye mpemu yera. Bo yumvira ngo ndiko kuri kwa kuntu ntera inkuru, kuri kwa kuntu sanze nateye inkuru, barabambye ati none uravugishwa uri mu mazi. Fisi ijambo rivuga ngo nta na hamwe nshaka kuja tajanye na Yesu, nta na kimwe nshaka gukora atari kumwe na Yesu. Kureka ndababwire nasanze niwe buye rigumye bushinga. Rero no munsi ibikorwa vyanje nivyo nusanga muri kabine ntituzosenga, udashaka ko dusenga ariko dusanga nasenze. Sinzokubwira ngo urumva ngo kizwa ngo ihane fukama atura vuga mu ndimi oya. Je umuhamagara Imana yawumpaye nkivuga ngo tumari nyegeje. Ndakira abamizuruma, ndakira abakatolika, ndakira abakijijwe, ndakira n'abatemera ikintu na kimwe, kwaje nageze kuba mu ntemera na kimwe. Iyo baje nama nkunda kubona intahe z'abantu bambwira ngo naho tudasenga ngo urimo ikintu surnaturel. Hariho nabajije ubutaha ndamubaza nti wakibonye gute ko twavuganye ibisanzwe, ngo numvise ikiyago twagiriraniye ngo umengo hari ikindi kiganza cari inyuma yacu. Ndasega kirijwe bisigura iki rero? Ico Imana yaduhaye nk'umuhamagaro ni mbugite y'ubugi bubiri. Urashobora kuwukoresha mu buzima busanzwe ukazana abantu kuri Yesu, urashobora no kuwukoresha mu buzima bugaragara ugatuma uzana benshi kuri Yesu. Rero jewe mu bikorwa vya misi yose abo twirirwana barabizi, byose jewe no gusenga. Hariho n'abigeze kumbwira turumva wewe turabusanga waragwaye mu mutwe utabizi. Jewe rero iyo ngwara yo mu mutwe kurikira Yesu narayimanze. Afite ni bafise ubwoba nk'ukumengo bya bikorwa bandondera ko sishobora kuba professionnel. Nagenda gutangaze muri kabine nta Yesu, hanini usanga tuko turamuvuga gose, ariko mu mutima mariko ndamuhamagara. Nagenda kubwire ngo nitwahurira mu ibarabara tuzotwenga, sinzosoma muri Bibiliya, ariko namamvuga ngo kubera iki duhuye na Madame Yvette muri no mwanya ni giki ngomba kumubera ko ikiri. No mu modoka hagize umuntu ansaba lift, kubera ndamuhaye lift cyane ndamubwira ngo urumva ngo ihane ngo fukama oya mugabo ushaka ugende ku metero 200 ntitwiheze ntakubwiye Yesu, kandi sindakubwira ngo umviriza ngo soma muri Matayo. Yarampaye ivuga ngo tumwe inyegeje ku buryo uwo muntu tuvana Yesu ari muri jewe yabumenye. Rero nasanze umuhamagaro n'agakiza biroroshye cyane ko dushobora kubikoresha mu buzima bwacu bwa misi yose. Na cyane cyane ko hari abantu benshi bavuga ngo ndakijijwe, ngo urumva ngiye mu gucuruza, ngo sinovuga Yesu ntavambura abakiriya.
erega kuvuga Yesu gusoma Bibiliya gusa urashobora kuvuga Yesu mu nyifato kwama ivyamwa uwo muriko murakorana urashobora kuvuga Yesu mu gutanga service umuntu yarafisha kenye ukamuha service akagubwa neza urashobora kuvuga Yesu mu buryo butandukanye jewe rero igikorwa cyose nejo numpamagara muhira ngo tuze gusangira muri burya bugari ndakunda kujya Kagari abantu twakuriye kimyumbati numpamagara mu burya bugari ubona ko utabumirira rimwe ubega gato gato niba nzobega 5 muri zya ntore 5 nzovuga Yesu 5 ni kubera iki sindiko ndavuga ko ndamuvugira gusumba abandi ariko ndazi cyari cisi ndazi cyari cyo ko umuntu ashobora kuvuga ubutumwa adafise Bibiliya ndazi ko uno munsi inyuma y'abuno buzima hari ubundi buzima kandi reka ndababwire abari kudukurikirana n'abazodukurikirana Imana ntizokuba zitagushize izokubaza aho yagushize umuntu wese ahari niwe paruwase yawe uri kuracuruza itomati ico aho ni paruwase yawe ucuruza ibiharage iyo ni paruwase yawe utwara bisi iyo ni paruwase yawe uri umutaximene iyo ni paruwase na taxi vero bataduza ibiyo ifo kujya kuse umuntu yicara kuri kuramutwara uyisengera kugira ngo wicere kuri iryo kinga kujya umutwara amaguru atari hasi umuherekeze kuzoja mu ijuru bisigura ko nta gikorwa na kimwe umuntu yo kwitwaza ko atokorera mu Imana benshi babura ubwenge na sagesse yo kubikora ego rero jewe hageze ko nigisha ndigisha ndavuga ubutumwa ariko ndavuga hageze ko senga ndasenga hageze ko nja muri piscine nawe wumvise ko ushobora kuzura mu yandi muri piscine ndoga nkuko abandi bose boga iyo hageze ko dukina n'abana mfise abana 2 turaterurana tugatwenga turakina komboreya ciwe ndazi gukina dukina tw'abana tw'amaguru kange haje nibira ngo wonsinde hageze gukina kange simba ndi mu ndimi wumve ngo arabaho ubuzima buri normale urabaho ubuzima buri normale tari kurumviza abantu ngo gumuba ubumvirizanye barira ugirane umuntu arabaho mu buzima muri normale mugabo muri bwa buzima bwose ngumana ca kintu kivuga ngo nubwo buri normale mbega buri normale kuri Yesu mbega ivyo ndimwe birashimisha Imana erega mumenyesha makuru Imana umusi w'iherezo ntizoza kutubaza ivyo uwo musi ivyo tubaza ivyo twabayemo ya murakoze cyane akanya kacibanye gato twari kumubaza ibibazo byinshi ariko wino ntaha ico ntahuye ni umuntu arabaho ukabaho utazi umugambi Imana igufitiye ukabaho utazi ivy'Imana ishaka kuzogukoresha ariko deke uhuye nayo ukayumvira kumvijwe ryayo riguhamagara ngo ngwino uba winjiye mu mugambi waguse w'Imana winjiye muri wa mugambi Imana ivuga ngo we nakugeneye gukora ibi nawe woterera rero imigere yagute hari ijambo ry'Imana rifasha igihe cyose unana igihe cyose wanka igihe cyose udashaka kuvyumva igihe ushaka kubikora jamenya rivuga ngo nta hoteli imigere ku mihunda reka kunigana n'Imana uzohava usanga reka kunigana n'ivyo bintu uzohava usanga niganye n'Imana ubwayo none wowe nigana n'Imana ukayitsinda nico gituma dukwiye kwitaba hakiri kare tutarakomereka atanazi ntiyakomeretse mugabo turamaze kumva bamaze gukomereka kubera ko baniganye gose basinda baravuga bati okay twari ushaka rero Imana ari gitureka twaza tukanigana n'ingufu zacu bonye ziheze Imana iti okay viens suko inaniwe kudufata ku ngufu mugabo ntidufata ku ngufu kenshi iratureka kubw'ivyo rero mu ntaye ya Atanazi turumvise ingene Atanazi yabayeho turumvise ingene Atanazi yize amashuri nk'abandi bantu bose mugabo twumvise yose ingene Imana yamugendereye iramwishurira iramubwica ashaka kayimarira mbega Atanazi n'umuntu w'ikimazi ego gose Atanazi n'umuntu w'ikimazi muri no Bujumbura abatamuzi bibaza ko mwo murondera azobagirira ikimazi nivyo n'umupapa n'umupastori bitwa ryari yabaye umupastori mugabo tuzobimubaza ikindi gihe afise ubundi buzima bwinshi cyane inyuma y'ibi bintu yaje kutubwira ariko Atanazi ariko akora ico Imana yamuhamagariye yabitevyeko ariko akora ico Imana yamubwiye aze gufasha abanyabujumbura n'abarundi n'abanyamahanga kumbura isi yose zimu beneficieko ico Imana yaduhamagariye kubera umugisha abandi kuba source y'umugisha y'imihezagiro ku bandi bantu Atanazi arafise ingwane nkizo dufise Atanazi mbega ahora deprime ahora agira ibibaza kumva arameriwe nabi wi kuko n'umuntu mugabo yavuze ikintu qui est très important nuko
imbere y'ibintu byose hahandi hose tuja ka kazi kacu kose intumbero ya byose ni Yesu nihe dukura inguvu ni muri Yesu twadeprimye ni muri Yesu twamerewe nabi ni muri Yesu uwo ni watumara umubabaro uwo ni watumara agahinda uwo ni watuma dugira ivyizigiro vyejo hazoza uwo ni watuma avuga ngo inyuma y'ubuntu ubuzima hariho ubundi buzima hari ivyo tudashobora kwibwira twebwe ubwacu Yesu atugira inama akatubwira dusinziriye twicaye turiko turayaga urashobora kuba kumviza kino kiganiro Yesu ariko aravuga uraza kwiretrouva kandi tumwumvire tumukurikire tumukunde umva tumugumeko muri byose tumwumireko nawe ntazoturekura Atanazi yakoze turabashimiye cyane turabakengurukiye kandi nanje ngira ko ntera intege umuntu yumva ikintu kibira muri we umuntu yumva afite ico yokora hakaryo Yesu muri ico kintu waremewe gihesha Imana icubahiro Yesu abaheza gite Amen. Akoze cyane mwese agumugisha. Amen. Mwakoze namwe mwese bakunze ibiganiro bya HTV kuri kino kiganiro c'intahe twumvirije no ku mwanya wabaye muto kandi vraiment Atanazi turagiye kuronka ibisha tubwira ariko mudukundire. Atanazi niyo soro nka kanya tuzomugarukana atubwire ingene yabaye mu pastori atubwire ingene yabayeho ubuzima bugoye bw'ubupastori no kuba umutherapete no kuba umukuru w'umuryango no kuba umugenzi w'abantu umva byabindi byinshi byose kuko ivyo bintu menga biragoye gufatanya mbega babikora gute badadeprimye batamerewe nabi bwa buryo bwose azotubwira no professionnel n'ibindi byose bimwe bigenza ubuzima bwacu ingene bigenza iyo ni rendez-vous kandi zirakazoza nzomurondera mpaka ndamutoye umwami Yesu bamugisha ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no mu miryango yanyu murakoze cyane Amen.